ndabaramukije nanabakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru ariko haravurwa cane irya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi, tukaza kugaruka ku nkuru zirabana na politike, umutekano, ubutungane, agateka kazina muntu ndetse no mu bindi bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Mu mfunyapfunyo turaza kugaruka ku makuru atandukanye ariko haravurwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu misi iheze umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka gutanga ikigongwe ku banyororo. Turaza kuraba amakuru mashasha adushikiye ndetse n'abanyororo boba barekuwe. Turafise izindi nkuru kandi Amerika ihejeje gusohora iraporo y'amapaje atari make ku gihugu c'u Burundi. Ni raporo tukiriko turaraba ibirimwo ariko muri ano makuru turaza kuraba mu mfunyapfunyo bimwe mu vy'iyo raporo ishira habona ku gihugu c'u Burundi, yoba kubirabana n'agateka kazina muntu, ibirabana na politike ndetse n'imiyoborere y'igihugu. Ivyo vyose biraboneka muri iyo raporo Amerika yashize habona, ikaba ari raporo igaruka ku Burundi ndetse n'ukungene igihugu kifashe. Hakaba hari ivyo Amerika yagirije abategetsi b'u Burundi. Turaza kumenya bimwe mu biri muri iyo raporo kuko tukiriko turayitunganya neza kugira tuzobashikirize vyose ibiri muri iyo raporo. Uburundi bwoba buhagaze hehe kubirabana no kwakira inshansho za corona virusi? Hari ico ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangaza, turaza kumenya ico bwatangaje ndetse turabe n'umushikiranganji ajejwe ubwo bushikiranganji Dr Tade Ndikumana ico atangariza abarundi ndetse n'ivyo babigiye gukurikira mu nyuma. N'inkuru zitandukanye turaza kugaruka kwiraswa ry'umwene gihugu yarasiwe i Bujumbura, tuze kuraba ivyakurikiye ndetse n'urubanza rw'ikibiriraho rwaciriwe intwazangabo mu gisirikare yagize uruhara mu kurasa uyo munyagihugu. Vyose n'amakuru twagutunganirije kumwe n'ayandi yose nakubwiye mu mfunyapfunyo, uraza kuyakurikira mw'idonido nk'uko tuba twayatunganije. Nizere ko rero mumeze neza kandi aho muri irya nino hatandukanye ibihe vyanyu vyifashe neza. Sangwa kazi ku banywanyi bacu mutwumviriza kandi mugakurikiye ibiganiro vyacu muri ngaha mu Burundi. Turazi ko mukunda ibiganiro vyacu n'amakuru tubashikiriza ku bari mu bihugu vy'ababanyi. Mwese ndabahaye ikaze, nibagiye namwe muri irya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika n'abari ku migabane y'amakungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze cane muri ano makuru. Nizere ko wafyonze kuri subscribe, niba utarayifyonda ko kano n'akaryo keza ko kugira ufyondeko. Umanuka munsi y'ino video karaba handitse ijambo s'abonner, niba ukoresha igifaransa ugafyonda ko, nayo ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyondeko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Sangwa kazi rero abanywanyi bacu mwese, ano makuru imbere yuko turaba ibiri mu raporo yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu c'u Burundi ndetse no kuraba izindi nkuru zose twabatunganirije kubirabana n'urubanza rw'ikibiriraho rwaciriwe intwazangabo mu gisirikare yarashumwe n'igihugu i Bujumbura. Reka tubanze dutangurire kuri no nkuru yihuta twari tumaze imisi tubibashikiriza kubirabana n'ikigongwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste yagiriye bamwe mu banyororo ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaba bitaravuzwe ko rumwe ndetse abantu bakavuga yuko ngo hariko harazamwo kamwana wa mama ndetse ngo abandi mu banyororo bigatuma baterekugwa ngo kuko bikiri ingorane kuronka ihadabu. Bamwe bagiye baracirirwa ngo kugira imbere yo kurekugwa vyagiye bizamwo ibibazo, rero bikavuga yuko ngo hari n'abataragiye bashigwa ku marisiti kandi bari mu bemerewe ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose rero tugiye kubiraba ivyakurikiye. Irekugwa ry'abahawe ikigongwe na Perezida Ndayishimiye ntabwo ririko riravurwa ko rumwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi atereye igikumu kw'itegeko riha ikigongwe abanyororo barenga 5,000, ishirahamwe
n'abareze riharanira agateka k'abanyororo rikaba ryaciye rigira ingendo mu mabohero 10 kuri 11 agize ari mu Burundi. Kiretse rero irya Mpimba riri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ryavugwamwo ikiza ca coronavirus. Jean Marie Nshimirimana akaba aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko, akaba yaratangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, akaba yavuze ko ahumurije abafise umwitwarariko umaze kwerekanwa na benshi ko imfungwa zitarasohoka amabohero, kandi mu mategeko y'igihugu itegeko ry'ikigongwe rya perezida ribwirizwa guca rija mu ngiro. Nshimirimana asanga atangorane irimwo kubera ngo ari igikorwa co kubanza kwitonderwa, ariko amwe mu mashirahamwe yandi yigenga arimwo nka Akati Burundi rikaba rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu, rikaba no mu yafasha abanyororo rikaba risanga hakiri agahaze. Maître Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri iryo shirahamwe yavyiganiye abamenyesha makuru. Perezida Ndayishimiye imbere yo gutanga ikigongwe ku mbohe yakaba yari yabitangarije muri komine Bubanza intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu ko umuntu wese yaciriwe ihadabu atazorekugwa kugeza arishe isenti rya nyuma, nkuko Perezida Ndayishimiye yari yabivuze. Ariko umukuru wa Ntabariza akaba abona ko kuri kino kibazo hakwiye kuba agahengekerezo, hakaba hari imigwi y'abafungwa iterekewe n'ikigongwe ca perezida, ni nk'abagirizwa ubwicanyi, umutekano w'igihugu, abahatswe gutembagaza ubutegetsi, abagirizwa ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho canke se ababifatanywe hamwe n'ababikurikiranwa ku vyaha vyo guhonyanga agateka kazina muntu ndetse no gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu. Maître Ntiburumunsi akaba amenyesha ko ibi bifise intumbero yo kugumiza mu buroko abagirizwa ivyaha vya politike kugeza mu mpera z'umwaka ushize. Abanyororo bari mu mabohero 11 y'u Burundi bakaba bari 12,751 mu gihe ayo mabohero afise ububasha bwo kwakira abanyororo 4,194 bonyene. Ivyo akaba ari bimwe mu biriko biravurwa kubirabana n'ikigongwe umukuru w'igihugu yaheruka kwemera ko azoha abanyororo canke se yagiriye bamwe mu banyororo bafunzwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere yuko turaba izindi nkuru ziriko ziravurwa cane irya nino, ngira tubanze tugaruke nanone kubirabana ni raporo ishyizwe ahabona na Amerika ku Burundi. Iyo raporo ikaba irimwo ibitari bike, tugira tubanze turabire hamwe. Duhejeje kuraba ibiri muri iyo raporo, turaca tugaruka turabe izindi nkuru ziriko ziravurwa, twerekeza mu gisata c'amagara y'abantu. Mu raporo y'amapaje atari make yashizwe ahabona n'ikigo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba itangaza yuko hari ibitari bike vyakozwe ndetse bikaboneka mu matohoza yakozwe ku gihugu c'u Burundi. Bimwe mu vyabonetse muri iyo raporo nkuko turiko turabibatunganiriza muzobikurikira vyose mw'idonido, ariko tubanze tubabwire bimwe mu vyashyizwe muri iyo raporo yashyizwe ahabona na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba iri ku rubuga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo www.state.gov. ushobora kujaho nawe ukaraba iyo raporo igaruka ku Burundi. Kuri iyo raporo ikaba irimwo ibirabana n'ubwicanyi butagira izina buriko buraba ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi budakurikije amategeko. Hakaba harimwo ibirabana nubwo iyo raporo yagiriza uruhara leta y'u Burundi kugira uruhara muri ubwo bwicanyi bw'agahoberabunwa buba kandi bugakorwa mu izina rya leta.
hakabazamwo kubugwa irengero, ivyo navyo ngo bikozwe na leta, agatotezo n'akarenganyo, ibikorwa vy'ubukozi bw'ikibi ndetse no gutoteza abatavuga rumwe na leta, hakazamwo ibihano bikorwa bitangwa na leta kandi bitubahirije amategeko, hakazamwo ibikorwa vy'iterabwoba ndetse no gupfunga abantu mu buryo budakurikije amategeko, guhagarika ndetse no gupfunga mu buryo budakurikije amategeko. Ikindi kiri muri iyo raporo kandi hazamwo akarenganyo ndetse no gufunga abanyororo, imbohe za politike, ndetse hakazamwo n'ibibazo bikomeye cane kubirabana n'umwidegemvyo mu vy'ubutungane ndetse n'ubutungane bukorera bose, hakazamwo ibirabana no kwivanga mu buzima bwite bw'abantu, hakazamwo kandi ukuba hari ukutavuga no kutishira ukizana mu gushikiriza ivyiyumviro ndetse no kubimenyesha amakuru, hakazamwo no kutemererwa gukoresha ubuhinga bwa none canke interinete nkuko abantu bavyifuza, hakazamwo violence, hakazamwo kwica amategeko, guhohotera, ndetse hakazamwo n'ibirabana no guhagarika abantu ataco bagirizwa, cane cane abamenyesha amakuru, ukubuza abantu gushikiriza ivyiyumviro ndetse no guhagarika imbuga abantu bakoresha bahanahana amakuru, hakazamwo ibirabana ukwivanga mu vy'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amahoro rusangi n'umwidegemvyo w'amashirahamwe, hakazamwo kandi kutemerera abantu kwiyunguruza uko bavyifuza canke kuva ahantu hamwe uja ahandi, hakazamwo iyo raporo ni ndende igaruka ku bintu bitari bike, hakazamwo kubuza abantu kwitaba amatora nk'uko bitegekanwa, hakazamwo vyinshi bitaragiye bishimwa mu matora yaheruka, ndetse ngo vyanatumye ivyavuye muri ayo matora atari ivyo kwizera, hakazamwo kandi ibikorwa vyimonogoje, ibikorwa vyo kurya igiturire ngaha mu Burundi, ukuba ata amatohoza akorwa ku birabana n'ibikorwa vy'urugomo, ibikorwa bidakurikije amategeko bikorwa ariko ntihagire amatohoza akorwa, ndetse n'ivyaha bikorerwa abigeme n'abakenyezi, urudandazwa rw'abantu, ibikorwa birimwo birabana n'ibigendereye gucinyiza amwe mu mashirahamwe ndetse n'imigwi y'abantu ku giti cabo, cane cane amashirahamwe y'abantu bagendana ubumuga bw'uruhu canke se abo tuzi nka ba nyamwema, hakazamwo kandi ibibazo ivyaha bikorerwa ku gitsina na cane cane bikorwa n'abantu bakuru, hakazazamwo ibikorwa vya polisi ndetse n'abashinzwe kugenza ivyaha badakora amatohoza ku vyaha biba vyakozwe, ahubwo hagakurikiranwa abantu badafise ivyo bagirizwa bivanye n'igiturire ndetse no kutubahiriza agateka ka zina muntu. Ivyo vyose bikaba biri muri bimwe biri muri iyo raporo yashizwe ahabona na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wipfuza rero kumenya vyinshi kubiri muri iyi raporo yashizwe ahabona, woja ku rubuga www.state.gov reports 2020 country reports on human rights practices in Burundi. Iyo niyo raporo yashizwe ahabona ku Burundi, yashizwe ahabona n'ikigo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twagira tubabwire ko ni raporo ndende, ibiyirimwo vyose mukaba muzobikurikira mu makuru yacu ataha uko tuzaba twagiye turabitunganya. Tutegerezwa gukora rero kugira uraje uba uwa mbere mu makuru tuba turiko turabashikiriza, no gufyonda kuri sabone maze ukaraja uraba ibiba biriko biravurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere yuko turaba ico ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ku kwakira inshanshu za coronavirus, reka tubanze tugaruke kuri no nkuru, aho intwazangabo mu gisirikare yarashe umukozi w'ubunywero wamwimye inzoga
twari twabibabwiye ko uyo muntu yishwe mu gaturuturu ko kuwa kane ni muri zone Musaga ho muri komine Mukaza mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Wishwe rero akaba ari umusore yarazwi ku izina rya Lionel nimubona, akaba yakora akazi ko guharura amafaranga mu kirabo kiri muri quartier ya Kinanira. Muri quartier ya Kinanira rero ya kabiri ni muri zone Musaga komine Muha ho mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi ifise ipete rya Colonel yamwishe yari yaje kwaka inzoga amasaha yitereye abakozi rero barimwo wishwe banka kumuha icupa. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyerekeye yemeje ano makuru. Yandi makuru rero twabashije gutohoza tukaba dufise yuko mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko iyi ntwazangabo bitegekanijwe ko itegerezwa kurengukanwa imbere y'ubutungane, ariko hakaba habaye urubanza rw'ikibiriraho, ikaba yagejejwe rero imbere y'umushikirizamanza ku muhingamo kuri uno wa kane. Amakuru rero tubandanya kuba tuhoreza ku gishika igihe cose tuzoba turonse andi makuru nayo mukazoyamenyeshwa mu makuru yacu ataha. Zindi nkuru turabe ico Uburundi butangaza kubirabana no kuba butarafata inshansho zikiza coronavirus. Turaza kubigaruka ku makuru yacu ataha. Ico dutegerezwa no gufyonda kuri sabone kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Ndabifurije ibihe vyiza mwese aho muri hirya no hatandukanye, n'amakuru abagezwe ko ariko aravurwa hirya no hino ngaha mu Burundi. Amakuru utazokwigira uronkanda hariho hose igihe wafyonze kuri sabone. Ibihe vyiza nivyo ndabifurije mwese. Bye bye.